n'amajambo rero twasomye tubonye Imana ibanje kwidondora ivuga iyo Mana uko imeze, akarangamuntu kayo, indangamuntu yayo, uburanga bwayo, ibiyiranga, kameremere yayo, caractère yayo, personnalité yayo. Imana yacu nihimbazwa, iravuze ngo uhoraho abikora. Barakuvuga ngo nibikora, nibigira. Ayo mazina turayazi ngaha muri sosiyete yacu, novuga ngo ndundi ayo mazina arahari. Uhoraho abikora, uhoraho abirema, hanyuma ntagarukire ku kubirema gusa, ariko ngo akabikomeza. Uhoraho ngo niryo zina ryiwe. Uku niko agize ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Hanyuma singarukira kukwitaba gusa, ariko ngo ndakwereke canke nkwereke ibihambaye n'ivyikinze, ivyo utari bwamenye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu tuno munsi, n'aya majambo ngomba ko duhava dusengerako mu mwanya. Mugabo nshaka yuko utwara ijambo rivuga ngo mpamagara ndakwitaba. Iri jambo ni ijambo rije ritumbera wewe. Urashobora kuba waramaze igihe kitari gito usengera umutwaro kanaka, usengera imitwaro kanaka, ubwira Imana ngo Mana mpa bino, Mana ntabara, Mana ngirira neza, Mana nyishura. Hanyuma mugabo rero kumbure igihe cyo kwishurwa kwawe kikaba caratebaganye, kikaba caratevye, kuko ibintu byose birafise igihe byashingiwe. Hanyuma hakaba harabaye impamvu utashoboye kumenya, mugabo iyo mpamvu ikaba yaratumye utishuwe, ikaba yaratumye udatabagwa, ikaba yaratumye utaronka inyishu ku mutwaro ufise uriko urasengera, umaze igihe kirekire usengera. Imana yacu nidutabare. Ariko iri jambo niryo jambo nkuzaniye, kandi nshaka ko iri jambo riba ijambo ry'iwawe. Ngomba kubwirabisha ko wa muntu wigeze kuba mu bihe byo gusenga, wa muntu wigeze kuba ku izamu, ubwira Imana ngo Mana ngirira neza, Mana ntabara, Mana nyiyereka. Hanyuma guhamagara Imana kwawe kukaba kwarageze igihe kuraceceka. Habaho guceceka, habaho guhora, habaho kurambirwa, habaho kubivamwo, habaho kureka gusenga, habaho gusubira inyuma, habaho kuva mu muhamagaro, habaho novuga ngo ingabire yawe yo gusenga Imana irazima, igenda amazima yongo. Ugeze igihe rero wibereye mu gacerere, umengo byose wararekeranye, byose ni yare, umengo nta kizohinduka, nta kizokwipasa. Ukaba ugeze igihe kumbure icizere wari ufitiye Imana, ibyizigiro wari ufise ku Mana byagiye bihera. Hageze igihe umengo nyene warambiwe, wabivuyemo n'ibisanzwe, ntaco bikubwiye, ntaco gutwaye. Imana yacu nidutabara. Ariko rero iri rimwe naryo ijambo ry'Imana rigarutse kugukangura. Yewe wa muntu usinziriye, yewe wa muntu wibereye mu gihe c'ubugaragwa, yewe wa muntu wibereye mu gihe co kunuma, co guceceka. Twabonye mu kiganiro c'ubuheruka ingene umwami w'Abisirayeli yabwiye abantu biwe ngo ariko burya ngo ntimuzi yuko harya i Ramoti Gileyadi hari ahacu, ariko natwe tugapfa guceceka. Yewe wa muntu umaze iminsi ucecetse, yewe wa muntu umaze iminsi wagabanije umuriro wo gusenga, yewe wa muntu umaze iminsi waretse guhamagara Imana, kubwira Imana. Ni wewe ijambo ry'Imana rivuganye nawe ngo mpamagara nanje ndakwitaba. N'isezerano Imana ivuze ubwayo ngo subira uhamagare, subira ubyuke, subira wishiture, subira usubizeho igicaniro c'amasengesho, subira usubizeho ya myanya yo gusenga, subira usubizeho ya myanya yo kwisonzesha, subira usubizeho ya myanya yo guhamagara Imana.
kuko n'igihe cy'uko Imana igomba ikore. Ariko mugabo nubwo igihe cyo gukora kw'Imana kigeze ku buzima bwawe, nubwo Imana igomba izanwe no kugutabara, nubwo Imana igomba igutabare, nubwo Imana igomba ihagurukanywe no kugutabara, hariho ikintu kibuze. Muri ino minsi uri mu gacerere kadasanzwe, muri ino minsi uri mu ntege nke zidasanzwe, muri ino minsi nturi kurahamagara Imana, muri ino minsi nturi kurasenga, muri ino minsi nturi kuributsa Imana ya mitwaro yawe. Kandi ijambo ry'Imana muri Yesaya rivuga ngo yemwe abibutse Uhoraho nimugaceceke, kandi nawe mushishikare mumwibutse kugeza igihe azobishura. Kuko hano yavuze ngo kubw'i Siyoni sinzocereza, kandi ni kubwa Yerusalemu nzoguma ndahasengera, nzoguma mbwira Imana ibya Yerusalemu na Siyoni, ingene hatewe, ingene hakengerewe, ingene hasuzuguwe, ingene hasambuwe, ingene abansi baho basigaye bahagaraguza agati. Nzoguma mbwira Imana kubw'i Siyoni no kubw'i Yerusalemu, sinzoceceka, sinzocereza ku murango no mw'ijoro. Nzoguma senga Imana, nzoguma ndayibwira kugeza igihe izohahindurira ishimwe mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu kino munsi, nano majambo bitari bukunde ko tubandanya cyane ngo tuyavuge ku mwanya muremure, ariko mugabo ndumva ko iyo bija hose iri jambo rirafise bene ryo. Muri aba bantu bose bagiye kuzokurikirana kino kiganiro, muri mwebwe mwese muparvenye gukurikirana kino kiganiro, ndemeza neza ko icavuganye nanje mu mutima, ko ijwi ryakanguriye umutima wanje rikandongorera kukubwira ano majambo. Ndemeza ko aya majambo afise bene yo. Muri aba bantu bariko barakurikirana kino kiganiro, harimwo abana aya majambo arayabo. Muri kino gihe bacecetse, bacereje, baretse guhamagara Imana, kuko umengo hari iminsi bahamagaye Imana ariko Imana ntiyakora, Imana ntiyatabara. Ariko nibuka igihe kimwe umukozi w'Imana ariko aravuga kuri iki kijanye no gusenga, aravuga ngo amasengesho nubwo wosenga ay'iminsi 3, ay'iminsi 7, aya 21 jours, aya 40 jours, hari n'abasenga ya minsi 70, ay'iminsi 90, hari n'abasenga ay'iminsi 100. Imana yacu nidutabare. Mugabo aravuga ijambo rikomeye, avuga ngo nubwo wobona umengo nta mwimbu wayo ubonye ubwo nyine, nubwo umwimbu w'amasengesho utoca uwubona ubwo nyine d'urgence sur place, ariko nagomba kubwire ngo mu byo nakurikiranye, mu byo nagendereje, mu byo naravye, misi yose ndabimazemo ibintu byo gusenga, nasanze amasengesho utereye muri environnement spirituel yawe, mu kirere kimwe, mu mwisi mwene, niko abandi bavuga ngo amasengesho umugororotsi asenga agira ikimazi kuri byinshi muri kubu no muri kazoza, kuko hariho amasengesho agenda agategura imitego muri kazoza. Imana ikaraba ibyo uriko urasengera ubu ukeneye ubu, igasanga nibyo urabikeneye, ariko hariyo imbere muri kazoza hariyo imitego, hariyo ibyago n'ibyaduka bizogutega, bigutegeye kuri ibi nyene uri kurasaba. Uri kusaba imodoka nziza, uri kurasaba V8, uri kurasaba kugira amazu meza meza, akazi keza. Natwe bo dukundira ivugabutumwa ryo muri media, turakenera kugira amashene akurikiranwa n'abantu benshi, ibihumbi amajana, imiliyoni zingahe, navyo bibaho. Imana yacu nidutabara. Turagomba yuko tugira imbuga zikurikiranwa n'abantu, tukabona ko ubutumwa bwiza turiko turacisha kuri ino mihora bukurikiranwa n'abantu benshi, bugashikira abantu benshi, kugira ngo twumve ko tubaye suraje, ko ibyo twahawe kubwira abantu byashikiriye abantu. Ariko nkashobora gusengera ibi, nkaguma senga kandi ngashimika vuga ngo Mana
kuza media ndiko ndakoreramwo ndashaka kubona ariko abantu ibihumbi 100 ibihumbi amajana ndakeneye kubona ariko umuriyoni uri kurankurikirana mana birambabaza ushirako video ugasanga kumbura heza ukwezi kose nta n'abantu 100 bayiravye none gamana kubera iki ibindi byo bitagira ikimazi babiraho ibyo nkabisengera Imana igaciraba ibyo bintu nkeneye muri kubu hamwe no bironko kunyene meze igasanga hari intambara mu myaka 2 canke 3 izoza nzogwana yo kubera ko nabaye novuga ngo rurangiranwa nabaye icamamare namenyekanye ugasanga ari amageragezwa azozanana muri ino media abazopinga abazokritika bino abazovuga ibina biriya murazi ko tukatagutorera mugabo Imana ikarabati ni koko ibi bintu uri kurampamagarira gukora yewe janje ndabibona kandi birakenewe ariko aya masengesho usenze ndayarungitse mu myaka 5 iri imbere abanza genda tegura imitego hariya hariho ibyo utazoshobora kwihanganira hariho uruvugo utazoshobora kwihanganira hariho irementa utazoshobora kwihanganira hariho intambara utazoshobora kurwana ariko reka mbanze ngende ntegura iriya mitego hanyuma mbone kugaruka ndabiguhereze